hariho abantu iyo baje mu buzima bwawe ijwi ryabo rizokwama rigabanya, rizokwama rigrinyota kuri territoire Imana iguhaye. Hariho abantu muri mwebwe mufise imihamagaro ikomeye, Imana iriko irahamagarira ibintu bikomeye, Imana ifise ko ivyifuzo bikomeye, ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo abantu twumviriza barashobora gutuma espace yawe ya influence iba ntoya kuko wabaretse bakavuga mu buzima bwawe. Rero ntimugakinishe destin yanyu. Abantu benshi muravuga ngo amasezerano y'Imana, ngo amasezerano y'Imana. Ndaje kubagira ngo hari ibintu bishobora gutuma amasezerano y'Imana adashika ku buzima bwacu. N'igihe turi negligent ku bantu twumviriza n'abantu duha ikibanza mu buzima bwacu. Bene abo bantu baraza, nimba wari uri destine kurongora imiryango 12, ukirota uvusigaye urongora imiryango 2 gusa, atari kubera Imana yakugize mutoya, atari kubera ari igitero. Ndashaka nkosora abakristo uyu munsi, ndakunda kumva muri langage y'abantu b'abaporoti ikintu cyo kuvuga ngo ibitero. George kumbwira ngo dusenge hari ibitero, ndakunda kwibaza kuri ivyo bitero. Kuko hari ibintu abantu twamenyere gukoresha langage ngo ibitero, ariko gasanga natwe turafise responsabilité muri ko biradushikira. Imana yambwiye ngo igikorwa canje kizoba kinini, raba none kiko kironda natewe. Oya, birashoboka kutatewe, ariko birashoboka yuko abo wumviriza n'abaguhanura aribo bariko baratuma territoire na domaine yawe ya influence iba ntoya, kuko wirekuriye mu maboko no mu vyimviro bitandukanye n'iciyimviro Imana rero kuvugishije. Rero ndaje kubwira ngo gukinisha wo wumviriza ubu uri kurakinisha destin yawe.